imvo ya kabiri bwanje ni ku butegetsi. Abategetsi barengera ububasha bahabwa n'amategeko ku gikenye bagafunga umuntu uko bashaka. Muri ico gihe naco urumva barategeka umushikirizamanza kumufunga naho atamvu ishingiye ku mategeko ihari. Ku ntwaro ya CNDD FDD abantu bose ho barabibona bisiga ubwenge. Ukongera ko rero uburenganzira budasanzwe urwego rw'iperereza rwihaye mu Burundi gufunga abantu. Naho mwumva rero umushikiranganje yiriza mu by'ukuri mu Burundi nta bubasha na buke afise hambavu y'ugo rwego. Washaka n'abapolisi bakuru canke abategetsi b'umugambwe CNDD basanzwe gose basanzwe usanga barusha ububasha umushikiranganje kuri ivyo vyerekeye gufunga abantu. Ico rero abarundi bomenya nuko umushikiranganje nta na kimwe ashoboye mu by'ukuri. Ivyo avuga ni kwerekana gusa ko ariko arakora mugabo nta gaciro afise mu ntwaro ya CNDD. Ubu rero ni bwinshi bw'ivyo yokosora mugabo atabubasha afise bwo kubikora. Ndabaye uturorero tubiri. Akarorero ka mbere nuko mu mabohero hari abantu benshi bafungiwe imvo za politike atari imvo z'ivyaha boba barakoze. Mfate akarorero kyo mumenyesha makuru mugenzi wanyu Floriane Irangabiye. Uwo bagenzi biwe mu mwuga barakomye induru. Amashirahamwe mpuzamakungu yarananiwe. Camwibaza rero umunyagihugu nyarucari atagira ikimuvugira, camwibaza yo agowe. Akandi karorero uko nsanzwe ndi umunyabanga mukuru w'umugambwe MSD, twe turafise abanywanyi b'umugambwe baciriwe urubanza barafungwa, baraheze ikiringo baciriwe, ariko n'ubu baracari mu munyororo. Ubutegetsi bwaranse kubarekura. Hano imvo ya nyuma kubwanje bituruka ku buyobozi bw'amabohero budakurikirana amadossier y'abanyororo. Hari abanyororo benshi bari mu ibohero kandi barahejeje ikiringo cyo gufungwa. Ntivyumvikana yuko ubuyobozi budashobora kumenya abantu babo, ntibamenye dossier yabo, ntibamenye ko mu bufungwa yakatiwe imyaka 5, iyo myaka 5 akayirenza ugasanga aracari ngaho haciye imyaka 7, imyaka 8 yarahejeje. Hari n'abandi usanga sentare yarejeje mugabo ntibabimenye kandi ntiyagire n'ubibabwira.